ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Tugiye mu gice cya kabiri aho tugiye kudondagura ibindi bintu bitatu wokora kugira ngo wubahwe aho uri, wubahe muri societe, wubahwe mu muryango, wubahwe mu kibano. Ibindi bintu bitatu wokora kugira ngo wubahwe. Nkabangira ko nshimira umunwanyi ari wo mukunzi w'Imibereho TV. Uwitwa Nduwimana Celestin ejo yarashoboye kugira commentaire arashikiriza icyiyumviro ciwe, aravuga ati kuri kijya kintu cya gatatu aho twavuze ati ikintu iyo wiyemeje ikintu gerageza ushikane amasezerano wasezeraniye umuntu. Yaravuze ati kenshi na kenshi urashobora kwiyemeza ikintu ugasezerana ariko hashitse ko ubishira mu ngiro ugasanga ubukene bwaguteye, wagwaje cyangwa wagize ikindi kibazo kanaka, uburyo bukabura cyangwa ico kintu wemeye kikabura. Nanje nogira ko nshikiriza nti ni vyiza yuko mu gihe biba bibaye uko, ni vyiza yuko ugenda kuba wemereye ico kintu ukamusigurira, ukamubwira uti byangoye aha canke hariya. Ni vyiza ko utanga communication kugira ngo ntagume yibaza ko uri umubeshi, ntagume yibaza ko uri ndyarya. Ni vyiza cyane ko utanga communication. Yarongeye arashikiriza ati muri magroup WhatsApp umuntu ashobora kwiyemeza ikintu ugasanga byamugoye, ugasanga yaciyemeje kugaga k'abandi, ugasanga rero byamugoye hageze ko isango bahanye mwahanye muri groupe ati ino tariki tuzoshikiriza ibyo twiyemeje, ugasanga biramugoye. Ni vyiza yuko tugabanya ibishobisho muri groupe, yemeze ikintu ushobora gushikako ubona nyene ko ushoboye, atari kubikora kuko abandi babikoze. Ni vyiza naho yoba make ukavuga ayishoboye gushikana. Ni vyiza rero ko tuza turiyubara tukagabanya ibishobisho, ugakora uko wategerezwa gukora bivuye ku mutima kandi udatinya ati bana ko bahava bavuga ati natanze makeya. Ni vyiza ko ukora ibyo ushoboye. Abangira ko nshimira cyane mwebwe abanwanyi b'Imibereho TV mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bicano ku Mibereho TV. Fashe kano kanya ko gusaba bashasha kora subscribe, shigikira Imibereho TV, ushonde kw'iryo jambo ritukura subscribe canke sabone, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugashonde ko, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Turagiye mu gice cya kabiri aho tugiye kuvuga ibindi bitatu wokora kugira ngo wubahwe, ababanyi bakubahe, abo mubana mu nzu bakubahe, abo mukorana bakubahe. Ibintu wokora kugira ngo wumve ko wubashwe koko. Kaze. Ikintu cya mbere rero ni kwiyubaha, ukubaha uwo muntu ari muri wewe. Ngerageje gusigura kwiyubaha ingene nacumva. Kwiyubaha uravuga ati jewe Lize sishobora gukora ikintu niki kuko birandisha agaciro. Nk'akarorero sishobora kuja mu kaboregwe kuko iyo umuntu yaborewe kenshi na kenshi hari abatangura kuvuga amajambo mabi, ugasanga watanguye kuvuga ibintu bitumvikana, ugasanga n'umwana w'imyaka 5 ntashobora kuguha ico cubahiro kuko arabona neza ko umenga ntukwije mu mutwe. Kwiyubaha rero nkaje ndafata decision muri jewe nkavuga nti jewe Lize sishobora gukora ikintu niki kuko nzoba ndiko nditesha agaciro. Ni byinshi ushobora gukora kugira ngo werekane kuri ko uriyubaha. Nk'akarorero kwambara, ugasanga ni byiza ko wambara ukikwiza canke ukambara impuzu zimesuye. Ibyo ni ibintu byose ukora kugira ngo wiyubahirize wewe nyene nka wewe, umuntu ari muri wewe, ta personalite ukayishira hejuru, ukayishira ku rwego rwo hejuru. Donc ukavuga ati jewe sishobora kwiyanduza, sishobora gukora bino bintu bitandukanye bibi kuko nshaka kwiyubaha. Rero niyo wiyubaha ukiyubaha ukavuga ati jewe umuntu ari muri jewe reka ndamushire hejuru ndamwubahe, n'abandi bantu hanze bazogira icubahiro, bazokubaha, bazobona kuri umuntu w'agaciro. Rero aho uri nyene wewe nyene nka wewe, wiyubahe, ukora ibintu bitagutesha agaciro mu muryango, aho ukorera, ahantu hose uri ukora ibintu bitagutesha agaciro, abandi bantu bazokubaha. Rero iyo wiyubashe abandi barakubaha. Ikindi kintu wokora kugira ngo wubahwe, fasha abandi, gira icyo wunguye mu buzima bw'undi muntu, shira itafari mu buzima bw'undi muntu. Tugerageza kuvuga nk'umuntu abuze ikintu nawe ugifise, gerageza umuhe ikintu abuze. Niwagerageza gufasha abandi bazobavuga ati uriya muntu arafise umutima
uriya muntu ariyumvira ku bandi. Gerageza rero ushire itafari mu buzima bw'undi muntu. Ushobora kuvuga ati nta bintu ufise, none rero abadafise ibintu ntibubashwe ntibashobora kubaho. Oya namba na gato. Ushobora gushira itafari mu buzima bw'undi muntu mu majambo uvuga, ukamuha deside par exemple, ukamuha ibindi vyiyumviro bishobora kumukuza, n'ibindi byinshi ushobora gukora kugira ngo ushire itafari ku buzima bw'undi muntu. Rero gufashanya ikintu gikomeye cyane. Umuntu ari mu ngorane urashobora kumufasha. Igihe umufashije bazovuga ati kuriya muntu kanaka arafasha, arafise umutima wo gufasha, arafise umutima wo gutanga, arafise umutima wo kwiyumvira ku bandi bantu. Rero niwashira itafari kuri mugenzi wawe azokubaha, azobona ko uri umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe. Ico rero ni ikintu ca kabiri ushobora gukora kugira ngo wubahwe aho ubaye, wubahwe aho uri. Tugiye kuri point ya gatatu. Point ya gatatu iravuga iti ubaha abandi. Ubaha abandi, ca bugufi. Mu bisanzwe ushaka icubahiro ni vyiza ko wubaha abandi, ubona agaciro uwundi muntu aba afise. Naho yoba umwana mutoyi, hariho amajambo ukoresha ukabona ko umwubahirije nk'ubwo bwana butoyi niko bwiwe, canke ugasanga ni umuntu agusumba. Iryo ni itegeko riva ku Mana. Ni vyiza ko twubahana, twubaha abadusumba, twubaha abadukurira. Ariko si ivyo gusa, burya n'abatoyi bacu ni vyiza yuko umwereka ko wamuhaye icubahiro, haba mu majambo ukoresha, haba ingene umufashe. Donc ni vyiza ko twubahiriza uwundi muntu, ukamwubahiriza aho umusanze, ukamwubahiriza, kuko si vyiza ko ugenda urerekana ko umenga uri hejuru y'abantu bose. Burya naho wovuga ati ndaduze ruguru, ugasanga uraduze ahantu habayabaye, umuntu wamusanze iwe nk'akarorero, ni vyiza kumwubaha, ukamwubahira nk'aho hantu umusanze. Rero mu gihe wubasha abandi uzoronka ico cubahiro nawe uri kurarondera. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe mukurikirana kino kiganiro, kandi ndazi yuko muca muja no ku bindi biganiro biri ku Mibereho TV. Ni byinshi cyane. Ubu turageze ku kiganiro kigira 45. Ndashima cyane abo twatanguranye kuri video ya mbere. Ndashima cyane n'abariko bariyongera ku yandi ma video usanga n'abariko barayimenya ubu. Ndabashimiye cyane mwese hamwe mubandaye mukurikirana Imibereho TV. Tubafitiye byinshi cyane tuzobashikiriza hano ku Mibereho TV. Nuko reka ndabarekera umwanya wanyu. Murakoze cyane abakurikiranye kino kiganiro. Icyo nobasaba, kora partage, kirungikire uwundi mugenzi wawe ashobore kumenya Imibereho TV, ashobore gukurikirana ibiganiro bica hano. Ego naho ubutaha. Wow, ni ibirago by'ikizungu bitamenyerewe cyane ngaha mu gihugu cyacu. Ibirago abana bakinirako, abakuze bashobora kubiruhukirako, canke bakabikoresha mu masengesho. Haleluya, bakabipfukamako. Mama, n'ahandi tubisanga atari muri Galerie Le Parisien nimero 3, imbere hari icyicaro gikuru cy'Ibank BCB muri centre ville. Hey, baradetaya bakanaranguza ku giciro kitavuna. Si ibyo gusa, barafise n'utundi dusha, impuzu n'ibindi bitandukanye umwana akenera, cyane cyane abana bakivuka gushika ku myaka 10. Hari icyo ubaza kugira ngo usobanukirwe neza, akura ku 69 ubusa 3 76 94, canke uturondere kuri WhatsApp guteranya